Twanga kubaramutsa bakuze mwese ba Ikangure TV, bakuze mwese ibiganiro vy'ubuzima, eka ndetse n'abakunzi ba Snop TV, aho tugira hamwe buri munsi ku munsi twerageza kuraba ko ubuzima bw'abantu benshi bwogenda bworoherwa ku mwanya. Uno munsi rero ngira mwese mwamaze kubona ikiganiro c'uno munsi, aho tugiye kurebera hamwe ikibazo co gucika umugongo, na cane bitewe no kurangiza vuba, eka ndetse hajya umuntu asohora intanga agaca yumva menga aravunitse, akumva ko mengo nyene umugongo urahanyitse, akumva amagufa yose mengo ararokotse. None bigenda gute? Haba habuze iki? Nuwahe muti umuntu ashobora gufata kugira ngo ubwo nyene akitegurira ji yoroshe, maze bigaca bihera gakomera ku buryo bimuha n'amapeti canke akayabagu ko kwifuza kwisubiriza kenshi, kandi bigatuma umubiri wiwe n'igikoresho ciwe cama gikarishe. Eka rero imbere yuko dutangura twongere twibutse ba bantu usanga dushikiriza ibiganiro ugasanga bariko bareba ntibarakora ko iryo jambo rya sabone canke subscribe kugira ngo biyaboneshe. Namba uri mushasha rero utari bwakore subscribe canke ngo uyaboneshe, curaba ko akajambo akagatukura akanyene ubona kuyi video iri ku telefone yawe canke ku mashini yawe, ucukoza ko urutoki ucubona akantu kizogera baca bakwerekana ko uce ufyondako. Nizere ko wahejeje. Rero uko bakoresha igisuru na cane mu kuvura umugongo utegwa no gusohora intanga canke gucika umugongo iyo uhejeje kurangura amabanga yabubatse. Nizere ko ivyo kwiyabonesha vyaheze. Rero uko bikogwa, wewe ufise ico kibazo urafata igisuru, murakibona ano mababi nayo igisuru. Umaze gufata igisuru ukagisya, ha rero abari igisuru kibisi kiratandukanye nabirya bisuru usanga barasekuye baranikiye. Hariho vitamine ziba zimaze gutakara zikomeza amagufa, zikongera n'imitsi, ubushobozi bwo kugira amapeti yo kwisubiriza kenshi. Aha rero iyo uronse kino gisuru, ico ukora uca ugisekura, ugiheza kugisekura ugaca ushira mu nkono ugaca ugiteka. Umaze kugiteka rero habasigaye iki? Wewe bivana kwanza n'ico warose ko kingana. Iyo urose nk'amababi ashobora gupima nk'inusu y'ikiro, ni kuvuga ushushiramo iritiro imwe n'igice y'amazi, ni kuvuga ibikombe bitatu bimwe binini bakoze kwita ngo ni vya mirongo, bijya ipima inusu ushushirayo bitatu. Hanyuma ugaca uteka hajya bibize, ugaca ukurako direct. Umaze gukurako ucurindira bigahora buke, ugaca unyaragasa ukarondera ya white powder nkunda kubereka, mushira mwazi zindi poudre zikomeza igitsina gabo. Umaze gushiramwo aho rero uza gushiramwo, umaze kubona ko bisa nuko vyatanguye guhora, ugaca utora iyo white powder ugaca ushiramwo ikiko kimwe mu gisuru, ushiramwo ikiko kimwe. Sinka kujyana beretse ukuntu bakoresha isusa, na cane nko kuba mama. Igisuru cyo ukoresha ikiko kimwe, ugaca ushiramwo, ugaca ushira nk'ahantu agahera nk'amasaha 12. Haheze amasaha 12 uca ugenda ugatora vya bintu vyawe, kuko ijya white powder uba washizemo ibimaze kuvyegeranya neza, ikabigira nka fermentation, nko kuvyambira, bikagira inguvu zikomeye ku buryo iyi mitsi yaha muri colonne vertebrale iba yaramaze gusinzikara. Hari n'abandi usanga yarasinzikaye kubera bijya byo kwikinisha cyangwa kureba zijya filime pornographique kenshi. Ico gihe ucuzuranywa agakombe kamwe, agatasi kamwe mu gitondo, kandi sesta, kandi ku mugoroba. Uko bihera ugategura ibindi, ubikora iminsi mike yonyene itarenze 21 n'indwi zitatu, kugira umugongo ubumaze kuba umugongo ukomeye cyane. Ofete nubwo babigira iminsi 14 ubumaze
kwiyubaka cyane mugabo vyiza indwi zitatu nizo ziba zikomeje umugongo ushaka kuba ukuze gutwe w'imyaka 40 50 60 n'iyindi kuduga ico gihe uburi umuntu ushoboye gutera akabariro canke kurangura amabanga yabubatse ku buryo n'umuntu wawe canke umudamu wawe yiyumvira mbere uti uno mugabo yirirwa kwa bijya binini vy'amaviagra kuko nikaca yumvira canke uti yasubiye kuba umusore nkuko nzanumva benshi bakunda kumbarira hirya no hino ngo yuko abadamu babo bagirije bababwira amajambo atandukanye bivanye n'ijya miti twaberetse uko bakora maze bakayikorera ku buntu ntaco bibasavye kandi bikabagirira akamaro kadasanzwe. Nico kimwe na bamwe usanga bakenera irya ibisanzwe iteguye tabagora nibo ntuza kwereka cyangwa hazino nimero ziri munsi iyi video canke izi ziri ku video bagaca baturondera. Nuko rero mugire ibihe byiza nakagaruka mu kindi kiganiro cy'ubuzima. Bye bye.